Hola ni NF Young. Again, and again. Mumerewe gute? Mumeze bien? Kwanza umwaka mushasha. Twarukana kera, twarukana l'année passée. Kubatanzi, NF Young niyo nickname yanje. Mugabo kubanzi, nimubona ko hageze ko mpindura iyo intro. Ico nico kintu ca mbere nshaka ko mumbwira muri commentaire kandi maze mvuze mumbwire muri commentaire. Ndisabiye mubikore. Kuko ego ama views ndayabona mugabo ndashaka kumva yuko ngira video ngirira abantu bari réel atari juste amabot canke amahopo. So, sukwidoga mugabo ni gisabo tu. Tutangure rero. Uno munsi tuza kuganira ku bintu by'aba video Vixen. Générique. Ndisi uramaze kuraba video z'aba rappeur canke abaririmbyi ukunda kandi ukabona amaho bamanike muri clip. Mugabo, wobuze umwe muri baje. Uno munsi tugira tuvuge ku kazi kubu video Vixen. Ntituzijyara ako kazi katangura. Muga twarababona mu video y'aba artiste twakunda kera. Ako kazi gasaba kuba uzi communication, actinga neza, marketing, no kuba uri à l'aise imbere ya kamera nkuko kwanje. By the way, wararavye video yindwi twamaze muri Burundi Tourism Week. Utarayiraba fyo ndakora KKI. Sinzi ko karenga canke karenga. Ugende kwiraba. So, aba video Vixen twabagabura mu makategori abiri. Hariyo abaja muri video kugira ise neza canke iboneke bien. Hariyo n'abaja muri video juste kugira batambe baguhe envie nawe yo gutamba. Hariyo aba Vixen bakorana n'aba artiste kushika nabo bamenyekane. Nkaho twavuga nka Gloria Velez, Lola Monroe yagiye mu maclip nka ya 50 Cent, mu nyuma nawe akaba yarabaye mu rappeuse, hama na Karen Stephens aka Superette akaba ari umwe mu ba Vixen bazwi kandi bahembwa amahera menshi. Akaba yaranditse igitabo kivuga ku kazi k'aba video Vixen cyitwa Confessions of a Video Vixen. Abaririmbyi benshi cyangwa aba artiste benshi batoye gushiramo aba video Vixen kugira juste bajute touche ya séduction na désir mu ma clip yabo. Nubwo hariho abatabibona uko bavuga ko ataco bimaze gushira aba Vixen muri clip video ko atakinini bihindura, ego mugabo birafasha kugira video ibe attirant. Bon, tuvuze aba Vixen mu mutwe directement haza abakobwa. Mugabo muri imisi hariho n'aba Vixen b'abahungu nubwo tutabivuze. Le but de la vidéo n'est pas de faire passer la femme pour un objet sexuel ou un outil de marketing. Wait, nijya uvanga ikirundi n'igifaransa muri video imwe. Aho ni bari kubivuga mu kirundi. Erega naco nzi sana bro, abantu benshi barabimpora. Mugabo loin de là kwiyumvira ko ari amafyeri y'abana bo mu gisagara cyane bo mu giti nawe. Muri Karen Stephens twavuga kare. Mu gitabo ciwe yaravuze ku buzima bwiwe personnel n'ubuzima bwa carrière yiwe y'ubu video Vixen. Yatanguye ubu video Vixen afite 16 ans bivuye ku buzima butoroshe yariko aracamo. Yaravuze kandi ama agression sexuelle yagiriwe n'aba artiste bamwe bamwe. Bon, ivyo zashikiye abatanguye umwuga kera. Mbega ini wacu bimeze gute? Twaravuganye n'umwe mu ba Vixen bakorera nga mu Burundi atubwira ku madefi ahura nayo muri carrière yiwe. Lile twagutumiye nko mu video Vixen. Uramaze kuja mu ma video menshi genre urabimenyereye. Ego. Ama difficulté uhura nayo naya. Bon, hari igihe usanga iyo muri ko murakora video kenshi icyambere hari igihe usanga mutasha amasaha akuze gose kandi atavyo mwavuganye. Hari igihe usanga impuzu bakubwiye kuza kwambara ni gukwiye canke ni ngufi gose kuri wewe. Umbi ibintu nk'ibyo ngo usanga biguteye kubabara canke kumva nyene ko utaryohewe ibintu nk'ibyo. Hari anecdote ya video yoba yaragenze nabi vyagenze gute? Video yoba yaragenze nabi ni nka kujya usanga mwagiye gukora usanga abantu muhuye nabo muri video mugiye gukora
ntimuhuje ko birasaba ko kenshi ukorana n'abantu muhuje sinzi ko nawe muhuje mwumvikana usanga mukoranye nyene mood ya bien usanga mukoze mwese mumeze fresh. Watanguye gute kuja muri clip ya mbere kugira umenye ati nanje nogira ibi eto? Umunsi wa mbere nagiye muri clip bivaye na script ko hari ibyo nkunda n'ibyo nanga. Rero naravyumvise ndavuga wow, ibintu bikora biri mu bintu bya mbere nkunda, biri mu bintu bya mbere numva ko nshoboye gukina, two turagenda, two turatambuka, two turablaga, ibyo ni ibintu bya mbere nkunda. Ibyo nzatumye genda no mu ndirimbo ya mbere. Ni giki ubona cohinduka kubijanye n'akazi ka Vixen? Icyo numva cohinduka agaciro, kwiha agaciro, kumenya ico ukeneye, kumenya igituma ubigiyemo, ukamenya nimba jangiye mu ndirimbo apana ko bo bambwira ibyo bashaka. No, wewe menya ibyo babwira, menya ibyo ugendera ko, bamenye ama principe yawe, ibintu byose. Genre bashaka kubabwira je nkeneye gutaya amasaha, nkeneye kwambara uku, ibi ntabyo shaka, ibi ndabishaka, apana ko bo bakubwira ibyo bashaka byose. Ibyo nyene nivyo bituma n'umuntu atagacira guha. Ibyo nibaza kuri jewe. Twakuze twumva canke n'ubu turumva aba Vixen bavuga nabi ku bivanye n'ingeso iki. Wowe ku bwawe ni giki ubona cyahindutse? Ku bwanje uko nyine mu byumva nanje niko nakuze ndavyumva. Rero ku bwanje sinovuga ngo hari ico mbona cyahindutse nabo, ahubwo nije ubwanje nkwiye kwimenya nkavuga ati nyimba baba bazi uko jewe ntegezo ku marque la différence, nkavuga ati jewe simeze nkabo, bakamenya ko ntanduka, hari abameze uku n'abameze uku, bakamenya ko nyimba uyu unye ashobora kuja muri clip hama mu nyuma akumva ko yojana n'abajya bandi bakaja muri ajya after hariho n'uyundi adashobora kujana nabo, adashobora gukora bijya bakora. Okay, ni giki cokorwa kugira abantu batahure ko kuba umu Vixen ari akazi? Icyambere ni kubaha agaciro. Hariyo ama association nabonye yatanguye kuza arabashira hamwe, kumva ko babatanze baronse marché, umwe aronse marché, bakumva ko bomuherekeza bakamushigikira, bakavuga ko avuye muri iyi groupe canke iki. Umva ni ndavyite gute, numva umengo bo bashigikira bakabafata nk'abandi bantu badasanzwe. Ico nico co marque la différence, cyo kwerekana ko hari itandukaniro ry'abajya bandi n'aba bariko baraza, kuko baba baza ati aba bavuye aha baza guheza gukora bataha direct, nta handi hantu baza guca. Rero ico nyine kiratuma n'umuntu kenshi akubaha. Wowe ku bwawe umuvuma ngo bibandanye ukabigira carrière? Nta kibazo biranzanira, igikuru ni wowe kwimenya. Rero mu gihe mba niyizi ndavuga ati kuri je kubibandana nta kibazo kiba kirimo, kuko nije niyizi, nije menye uko nkora, nije nzi uko nkora, nije nzi ama principe ngenderako, nije nzi nyimba mpejeje gukora ntaha. Rero ntawoza abimbuza mu gihe jewe ubwanje mba nkora ibintu ntahura, mba nkora ibintu nkunda kandi mvuga ati nta kibi biranzanira. Muri quartier canke mu kibano abavyeyi bagutahura gute uri umu Vixen? Icyambere sinabigiyemo ngo niko ko abavyeyi banje batantahura canke tutumvikana. No, urababwira ico ugiyemo, ukababwira n'ico ushaka, ukababwira n'ico ukeneye mu buzima. Rero mu gihe ubibaganirije nta mpamvu zihari zo kutakumvira canke zo kutakumva, zo kutagutahura. Mu gihe ubabwira ati je ndaza gutahiza isaha bakabona ari byo utahiye, cyose nibaza ko hari impamvu yo kutagutahura. Ikibano nawe uragerageza ukabana n'abantu neza, kujya nyine mwahora mubana ntihagire ikintu na kimuhindura. Neza. Merci. Bon, vyari ivyo kuba Vixen. Umwaka mushasha kandi tuzosubira
peace.